Nshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo ya 16 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2021 tubashikiriza mu rurimi rw'ikirundi nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Urunani rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike FOSC ruranegura ingene abanyeshuri biga ari benshi mu mashuri murabikurikira muri ano makuru. Mu gihugu c'u Rwanda haraye hafashwe ingingo nshasha zo kwikingira ikiza ca corona. Mu kigabane kw'isoko cuno munsi turababwira ibijanye n'ikigongwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahaye abanyororo barenga ibihumbi 5 iyo ngingo ikaba itaraja mu ngiro na bugingo n'ubu. Ido nido yano makuru ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa dutangurire ano makuru mu gisata c'indero. Urunani rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike FOSC rurahagarizwe umutima n'ubwinshi rw'abanyeshuri mu mashuri shingiro amwamwe yo mu ntara ya Mwaro na Cibitoke. Akarorero FOSC itanga na kishuri shingiro ya Mpumbu commune Rusaka y'intara ya Mwaro. Abana 171 biga mu mwaka wa mbere bakaba bagabuwe mu migwi ibiri yiga imbere n'inyuma y'umutaga aho ishuri bigamwo ririmwo intebe indwi zonyene. Kubwa Libehani bashira kandi umuhinga mu bijanye n'indero ngo birababaje kubona ico kibazo kidatoregwa inyishu kandi kizwi haraheze imyaka itari mike. Akibutsa barongoye igihugu ko kazoza k'igihugu kava mu ndero y'akanovera kurikira. Ikibabaje rero nuko izo ngorane zirazwe mu Burundi. No kubitsa yuko ejo bundi umukuru w'igihugu wenyene yaravyivugiye izoba riva yuko igisata c'indero kirimwo ingorane nyinshi. Ariko rero imyaka 15 irenga 15 umugambo uri ku butegetsi umaze ku butegetsi utwara Uburundi izo ngorane akaba zizi kuko umukuru w'igihugu yaravuze yuko izo ngorane nyinshi zavuye ku ngwano yabaye. Murumva rero ko izo ngorane atari zejo bundi muri iyo myaka 15 irenga 15 CNDD FDD maze imisi itwara aho gutorera inyishu ibibazo bihanze igisata c'indero umenga ntibabaye umenga mu byo bitwararika ntibirimo na gatoyi. Kwisi nzima mu bihugu byose igihugu gitezwe imbere n'incabwenge hanyuma ubuja gushabura tagata umwana atize neza ngo anonosore mu mashuri y'intango nta kintu aheza ngo avemwo kandi ibintu byumvikana. Murumva rero ingaruka nyinshi ku gihugu ni ibintu bikomeye cyane kuko mu myaka iri imbere mu myaka 15 Uburundi bizoba biteye agahinda nta bahinga bazoba bariho. Mu ncamake rero hariho ingorane kuri abo bana, hariho ingorane ku gihugu, hari ingorane kuri kazoza k'igihugu. Nuzeye twama twasemereye ariko nta gihinduka. Iki kibazo c'uburezi nticari kikwiye kwica politiki, catezwa ku ikibazo umurundi wese ahari ashira imbere agashira ku muzirikanyi akabazi yuko kazoza k'igihugu kaca mu nyigisho mu ndero y'ugwaruka. Ni ibintu rero bibabaje kubona aho umukuru w'igihugu yovuga inyishu ku bibazo bihanze ico gisata c'indero. Twese turazi yuko hari ingorane, ni ibintu biboneka. Tuba dukeneye cyane cyane inyishu zitomoye atari amajambo bakabishira mu ngiro kugira bakemure ku neza y'abarundi bose, ku neza y'igihugu, ku neza y'akazoza k'igihugu. Bamwe mu bategetsi mu gisirikare c'u Burundi bakorana na bamwe mu barongoye abandi mu migwi igwanya igihugu kibanyi c'u Rwanda. Kayumba Nyamwasa niwe avugwa na Calixte Nsabimana batazira Sankara yahoze ari umuvugizi w'umuhari FLN ubu akaba afungiwe mu Rwanda. Inyuma yahafatiwe mu mahanga haraheze hafi imyaka 2. Avuga ahanini urongoye ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo wahoze arongoye iperereza mu gisirikare c'u Burundi Colonel Ignace Sibomana na Gahungu batazira Moses yahoze atwara iperereza ryo hanze y'u Burundi.
akaba yabishikirije mu rubanza rwo mu ndwi iheze imbere ya sentare nkuru y'u Rwanda. Kurikira bimwe mu byo yashikirije. Mu gihe yari muri RNC Sayimana Kariste yakoranaga na Inyase Sibomana ukuriye iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi, General Marius ukuriye ingabo zirwanira ku butaka ndetse na Prime Niyongabo chef d'état major. Ibiganiro bagiye bagirana bikaba ari byo bishimangira reka ngarukira ahangaha kuri Prime Niyongabo chef d'état major. Nkuko nabibwiye ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha nyiri muri RNC aba bantu bakoranaga na Kayumba Nyamwasa ntabwo ari nge wakoranaga nabo kuko nari ndi ku rwego rwo hasi nta uretse n'icyo gihe na nyuma yaho ntangiye gukorana na Major Moses wa Extano nari ntaratangira kuvugana nabo ba general. Aba ni abantu bakomeye mu gihugu ku buryo ndi muri RNC nari umuntu umukadre usanzwe komiseri wa information bavuganaga na Kayumba Nyamwasa ni information nabahaga ndi kwirega ndimo babwira ni dore bambaza ibya RNC bavuga ni dore tukiri muri RNC Kayumba Nyamwasa yakoranaga n'aba bantu kuko nzi neza ko hagiye na delegation ya Kayumba Nyamwasa, delegation ebyiri zagiye i Burundi zikakirwa na bamwe muri aba basirikare. Hari delegation yagiyeyo iyobowe n'uwitwa Major Nkubana wahoze ari umusirikare hano alias Kadogo ari kumwe na Kabuto Kasimu. Uwo Kabuto Kasimu ni nawe wari delegation wanjye cyangwa nka vice president, ni nawe wamuje n'uwo Major Moses ukuriye Extano y'u Burundi. Delegation yindi ya kabiri yagiye i Burundi yari irimo Ben Rutabana, irimo n'uwitwa Ntamushobore Pimacho ba mu Bwongereza, nawe yari komiseri wa mobilisation muri RNC. Bagiye muri negotiation na equipe ya CNRD, bagiye guhuzwa na General Sibomana Gitu w'u Burundi. Icyo gihe nari nkiri muri RNC nuko byari bimeze. Ngewe abangaba icyo nkosora nuko abangaba ntabwo navuganaga nabo nkiri muri RNC, ahubwo bavuganaga na Nyamwasa. Turabandanya amakuru yacu inyuma ya kano kamo k'umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Bategetsi b'igihugu ngo umwera ubwibukuru gakwira igihugu cyose kuva ku barongoye abandi kugacimbiri gushika ku nzego zo hejuru, nimwerekana akarorero keza mu gukurikiza amategeko atangwa n'abarongoye igisata c'amagara y'abantu mu kwirindikiza ca coronavirus imbere yabo murongoye. Bizoborohera kubahimiriza rimwe mu banje gutanga akarorero keza, ariko naho bikaba nkenerwa ko mubicisha mu itegeko. Koresha ububasha mufise mu byubahirize, muzoba mukingiye igihugu cyose. Ako nakamo k'umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Tubandanirize ano makuru yacu mu gisata c'amagara y'abantu. Mu gihugu c'u Rwanda leta yatezuye ingingo zo gukinga ikiza ca corona. Amasaha yo gutaha yigijwe inyuma, ingendo zo hagati mu gihugu zikaba zasubiriye kwemegwa. Iyo ngingo ikaba yavuye ku biharuro vy'abandura biguma bigabanuka. Aho ni mu gihe isekeza ryo gutera incanco abantu ribandanya. Iyo nkuru na Francaze. Ugutaha muhira vyigijwe inyuma isaha imwe no kuvuga isaha 3 z'ijoro, nayo abemerewe gukora bakugara isaha 2 z'ijoro. Ivyo bikaba bitangurana n'uwo munsi wa kabiri. Ariko igikomeye muri vyose ni yugururwa ry'amayira y'intara. Ubu abantu bakaba bashobora kuja mu gihugu cyose kiretse intara 3 zagumye zugawe. Izo ngingo zafashwe mu nama y'abashikiranganje yabaye ku munsi wa mbere bivuye ku bitigiri vy'abandura bimaze imisi bigabanuka, bikaba biri hagati y'abantu 50 n'ijana bandura ku munsi. Izo ngingo zikaba zafashwe mu gihe isekeza ryo gucandaga abantu ribandanya mu gihugu, uhereye ku baganga, abigisha, inzego z'umutekano, abantu bahumuye be n'abanyororo. Kugeza ubu abantu bamaze gukingirwa bakaba barenga 250. Muri uno mwanya u Rwanda rumaze kuronswa uducupa 440 tw'incanco, 340 tukaba twatanzwe n'umugambi Covax. Uwo nawo ukaba utegekanya guha ico gihugu uducupa 7 miliyoni tukazofasha gukingira ibice 20% by'abanyagihugu. Umugambi wa leta ukaba ari uwo gukingira ibice 60% by'abanyagihugu, no kuvuga 7 miliyoni z'abantu mu mpera z'umwaka w'2022. Leta ikaba yategekanije amafaranga 51 miliyoni z'amadolari y'abanyamerika azokoreshwa muri iryo sekeza ryo gukingira abanyagihugu. Frank Kaze tumukengurukire. Mu gusozera ano makuru yacu mu kigabane kw'isoko cuno munsi tubabwira ibijanye n'ikigongwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka kugirira abafungwa mu Burundi.
Ikigabane ku isoko c'urunani rw'ibimenyesha makuru Radio Inzamba, RPA na Television Renaissance mu gishikirizwa na Emile Nibasumba. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Bamwe muri bo bategerezwa kuba bidegemvya, abandi nabo bategerezwa kuba baragabanirijwe ibihano. Ariko inyuma y'indwi irenga umukuru w'igihugu atanze ikigongwe, itegeko ntirirashigwa mu ngiro. Abizi ibijyanye n'amategeko babivuga ko iki itegeko rijyanye n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu rivuga iki neza na neza kuri abo bafungwa. Nivyo tugira tubayagire mu kanya muri iki kigabane ku isoko cyo kuwa 13 Ntwarante mu 2021 muri kumwe na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Hari ku igenekerezo rya gatanu muri uku kwezi kwa gatatu nyene igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasinye itegeko rigirira ikigongwe abafungwa bangana 5,225. Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba yararisomye. Ico kigongwe c'umukuru w'igihugu ngo gifise intumbero yo kunwanisha no kugabanya ibitigiri by'abafungwa nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa gatanu Ntwarante umwaka wa 2021. Abahawe ico kigongwe bakaba ari abanyororo bamaze gucirirwa imanza zo gupfunga imyaka iri munsi canke ingana n'5. Muri abo harimwo abategwa n'ico kigongwe. Abo nabo nabagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko, ivyaha vy'agahomerabunwa, ivyaha vyo mu ntambara, kwiba hakoreshejwe ibigwanisho, kuja mu migwi igwana, guhungabanya umutekano w'igihugu, guhotera kiremwa muntu hamwe n'icuruzwa ry'abantu. Iyo ngingo y'umukuru w'igihugu itanga uburenganzira bwo kwidegemvya, yiga kandi abakenyezi bibungenze canke bapfunganywe n'abana, abana baciriwe imanza badakwije imyaka 18, abaciriwe imanza bagendana ingwara zidakira canke zo mu mutwe, cyo kimwe n'abaciriwe imanza bafise imyaka 70 n'iyirenga. Kuri abo hiyongera ko abamaze gushikana icya kane c'umunyororo wabo bakazopfungwa icya kabiri c'umunyororo baciriwe. Abandi bagabanirijwe umunyororo n'abaciriwe umunyororo wo guherayo bazoca bafungwa imyaka 20. Muri abo abakurikiranwa ku vyaha bitarabwa n'iri tegeko ry'umukuru w'igihugu ntibarimwo. Abandi begwa n'iri tegeko kugira bidegemvye n'abaciriwe imanza bamaze 3 vya 4 vy'umunyororo wabo, abagore bahowe kwica abana bavyaye canke bakoroye inda bamaze n'imiburiburi imyaka 3 mu munyororo, cyo kimwe n'abafungiwe ubunyonyezi ariko bagasabwa kubanza gusubiza amafaranga banyuruje no gutanga indishi zasabwe n'amasentare. Umukuru w'igihugu yaraye yasinye iryo tegeko mwibohero rikuru ryo mu ntara ya Muramvya. Abafungwa barasomewe urutonde rw'abategerezwa kurekugwa. Amakuru ava muri iryo bohero akavuga ariko ko umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yaciye haca ababwira ko botenyenya kubera ko ngo hari utunenge babonyemwo bagiye gukosora. Indwi irarenze rero iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ritaraja mu ngiro. Kuri mikro ya Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance, uwize ivy'amategeko Janvier Bigirimana atabanyagihugu bariko barahohoterwa. Abanyororo barekuwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kuva rifatwa ku igenekerezo ya gatanu kwezi kwa gatatu gushika no munsi batarashobora kurekugwa. Ni ingendo inyuranye cyane n'amategeko. Uburenganzira bw'abo banyororo buriko burahonyangwa kuko bategerezwa kuba bararekuwe bidegemvya baravuye mu busho. Umunsi wose wiyongera wo gufungwa hahonyanzwe amategeko ni umunsi w'akarenganyo, ni umunsi uburenganzira bwabo buba
buriko burahonyangwa ntivyumvikana rero yuko hohera indwi gushika hohera imisi 10 abantu barekuwe n'ikigongo c'umukuru w'igihugu bakagumizwa mu busho butandukanye mu gihe kandi muri iryo tegeko bivugwa ko abatari bake baba ari abantu bari basanzwe bamerewe nabi muri ubwo busho. Aha rero ingingo ya 23 y'ibwirizwa shingiro yavuga neza yuko kizira ikazirizwa yuko umuntu yohohoterwa n'inzego za leta. Muri kino gihe abantu rero batezwa gushira mu ngiro iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu dufata yuko bariko barahohotera abo bafungwa, dufata yuko bariko barahonyanga ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko canke amabwirizwa kingira uburenganzira bwa kiremwa zina muntu cane uburenganzira bw'abantu babafunzwe. Ibibazo rero umuntu ashobora kwibaza ni vyinshi. Cambere umuntu ashobora kwibaza yuko iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ryafashwe gihutihuti hatizwe neza bitezwa kuja muri iryo tegeko. Ivyo navyo amakosa akaba ari kuri urwo rwego umukuru w'igihugu n'abasanzwe bamufasha kuko batezwa kubitegura neza ku buryo abanyororo iryo tegeko rigifatwa baterezwa kuca barekurwa. Ica kabiri umuntu ashobora kwibaza, biravugwa yuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye hari igihe ahora avuguruzwa na bamwe mu bihangange byo mu mugambwe CNDD-FDD. Umuntu agashobora kwibaza ati mbega none iri tegeko naryo bariburijemwo haba iki canke ikindi. Biboneka ko uburenganzira bw'abafunzwe buriko burahonyangwa cane, ni kuvuga abariko barakora ayo makosa batezwa kubihanirwa. Bamwe mu bafungwa begwa n'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu basaba ko ryoshirwa mu ngiro bakidegemvya. Aha akaba ari naho ikigabane ku isoko kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, ndabakengurukiye ngira ko ndabikebanura naho ubutaha. Cyari kiganiro ku isoko. Ni kuri ico kigabane dusozereye amakuru yacu yo kuri uno munsi. Ndabakengurukiye mwebwe mwese mwayakurikiye, ndakengurukiye n'abagenzi banje bamfashije kuyatororokanya naho ubutaha.